mahoro bakunzi ba As1 TV aho muhereye hose ku bantu bari mu Burundi mu Rwanda Tanzania Congo babona baba bamayiseni babona yuko ndayishobora so kandi ikintu cerekana commentaire ibintu bibaho birashika umuntu akomanta ibindi bintu njaragira n'umuntu akomanta akavuga ati famba we nandero ufise urimbwa ubwo burandero bwawe nta buzogushigana kibagira yuko nje ndiko ndakina film gusa narabimenyereye ariko hatabaye bagucinyiza ntihotera imbere kuko no ukora cyane hatabaye gucinyiza ngira ntogira no urazi ari igihe umuntu akuvuga nabi aba ariko araguha inguvu okay ariko akuvuga nabi aba ariko araguha inguvu cize nuko mumaze kubitahura bimeze sawa apeti asante ni famba twabonye muri film y'agasore bahoze bakina na kari bisangamani wayikinyemwo ibice bya nyuma warabiciyemwo ujya film kuko mutayibandanije kandi film mwari mwafatishije cyane naho gasore bitakunze neza ko abana mubana neza nimba hawe akagorana ka boss wawe nawe yani kibazo kuko ije film mwaci muyagarika okay bisangamani ni film twakoze neza kandi yanditse amateka tugiye kuvuga mu mafilme cyangwa mu masaison ngaha mu Burundi saison ya mbere yabice bigacika mu Burundi atanindi saison ndibaza kuko aha mu Burundi turacafise gushikubu dufise filme zitatu ata filme nimirazi zirenge kwizo filme ya mbere dufise filme yitwa Mugisha ndibaza na muntu atayizi mu Burundi ni filme yaba ya mbere ebane ata filme ya Jako filme yaje gushira hasi Mugisha yari bisangamani yarafashe mu Burundi hamwe wacha hano hose bisangamani iyindi filme yaje kuyishira hasi nayo yari Mario nayo ubu na hano wocha utumva batakurikirana Mario so nizo filme zamaze kwandika amateka cyane mu Burundi kuba tutabandanije bisangamani ndibaze ngorane zabaye mwarazibonye gasore ni petit frère twarakoranye kandi turashima aho twagejeje gukorana nawe twarakoranye kandi twaravanye neza kubganje twaravanye neza n'ubu ubugenzi buracabandanya turacavugana nta kibazo gusa kimwe cyo bijya byabaye kumvo byabaye kubera impamvu kuko Imana nigira ikintu utiyumviriye so sinzi turabere Imana yo kwirapanga kuri twebwe ariko kubandanya bisangamani byari gukunda kuko acteur principal yari gasore na Jojo nibo nakuniyo bandanya tu nuko yani nibyo birumvikana ni ihuriro muri iminsi muteko mura postinga nihe impamvu bituma muteko mura postinga kubera ko abantu bamenyere gukora ba Mario bamenye gukora urugo bamenye gukora banige filme bikurura kwibuye nanige filme ndayikundaho mpunze kugira iyo filme naryo kimeze neza ariko ntezo gupostinga nk'abanywanyi babakurikirana ku munsi nkamuteko mura postinga n'icyo kibazo mufise uyu muteko mura postinga narabonye mwarabahaye n'ibiganiro byose babihara ariko muri iyi minsi urugo ntirikirahaca Mario ntirikirahaca uhareze nk'inzu ntirikirahaca sinzi yuko uburozi bo barabukwaza ururogesha bajya bagabo oya no kibazo cyo bacara habaye kuba tumaze iminsi tuza postinga vraiment urazi mu muji ibintu ni byinshi umwanya ni mutoya cyane nuko tubaye mu muji ufise ibintu byinshi ubishize mu mwanya ubufise ugasanga umwanya ubaye muto kuri pari ibintu so twebwe mu ihuriro turabantu dufise imiryango turabantu dutunze abantu buri umuntu arabantu bafise abagore arabantu bafise abagabo arabantu bafise abantu baba ari nyuma so kenshi nk'izi filme zashizo mu Burundi na mahera turonka kenshi turonse amahera nizijya collabo kenshi turonse amahera nizijya show okay nje ndibaze impamvu tudapostinga muri no misi bivana swatsi n'ubuzima twese hajya mu ihoro turafise imiryango arabafise abagore afise abagabo arafise abantu batunze kandi uravye majorité ibintu bya filme si ibintu biduha amafaranga ngo menshi yotuma ingorane zose dufise mu ngo ziwacu zihera so haragera umwanya umuntu akafata time yo kurondera ubuzima abana kuko mu nci amakino kwishinga filme ari ibindi bintu dukwiye kwishinga kugira turabuzima bwacu bw'ejo filme iri muri soit ni ibintu bibaho tukumwanya so gutegura ejo hiwawe akaza kiwawe ni ikintu kiri ngombwa cyane no kwishinga filme kenshi tuba agiye dukora tubone byanse gato tukaronda kwanza ubuzima bwo muhira filme ni ikintu kibaho tu kuba tugo turapostinga muri no minsi vraiment
mu ncamake turi bize kwanza n'ibintu bito bito byo gutungana imiryango yacu kuko nje sinoja gukina filime ndagutwenze mu ndata kirimo sinoja gushutinga ndagutwenze urabe comedy zanje muhira atarasyo nashize sinoza gushutinga ataki nasigiye umugore so nuko twati gusa vuba ndibaza ibintu byose birakemuka bije ku murongo tangira kuno munsi no uno munsi ni no munsi mercredi ndibaza vendredi tuzotangura gukora vendredi kuri kwamya nka video yambezoshe bazotokwironka nka vendredi canke urende vendredi ndibaza bashobora kuronka Mario canke baronke nyaninzu kuko upanga rero y'ibintu uko bisohoka ni manager so nje nuko ndavyumvira bivanye nuko tumaze imisi tutabaha abantu ibintu so ndibaza nuko tuya sifomba uravye mu kazi kanyu ma publicity keshi ari mu bintu abafasha kugira ngo umuntu nk'uburyo unabure kugira ngo namwifashije mushaka gukora canke kubaka imiryango muravye ama company ahora barondera canke nyine ni kwa kwikumira nyine ntibabona ibi bintu byanyu bija nyine se ko mubatahuze neza kugira ngo babone uburyo mushaka kubamariza ibintu byanyu canke baraboneka nyine abakiriya baraza mukabininaguza so si cyane gusa kimwe cyo publicité turonka turazironka kandi nituza dushaka nkazijya turonka ahubwo dushaka publicité ziri international mube ejo nejya ejo ko famba hawe publicité na Primus hawe publicité na Buseko hawe publicité ni na company zikomakomenga mu Burundi haje ziya publicité ziragufasha wewe mwene company natwe mu kukwamaririza ibintu kugira uronka abakiriya cyane natwe bikadufasha kwerekana abantu ikintu dushoboye ko tudashoboye gusokera comedy dushoboye no guduza ikintu cy'umuntu so kenshi turonka publicité zitandukanye ariko nituba twifuza nkazijya turazikunda kandi turazishaka gusa twifuza zire nkazijya tube international mu kazi kiwacu n'akazi ko gukorera abandi ico kirumvikana ko nto murazironka mashana gutera imbere muri zo muronka nini muri muca mu mukorere na mukuru mu mukorere kumbore bose bashikirwa ariko nini kano kayanza muko murabona famba duko tubona kenshi ibitira mu biba by'abastar kubiriki batahamagara nk'aba comedy ngo nabo bacemwo kugira ngo nabo ku ruhande rw'abakomedi nabo nyine baronke dufata nko kirigero kuba cha Best Melody gitiramgira kabiri yatumiye Kiriku WJ Dramati ba Trezo no tubako nta mukinyi wa filime yigize abonekamo tuzi impamvu badakunze basire kubashamo abacishemo ngaha mu Burundi tugiye kubaririmbyi ni baratahura ko n'abakinyi ba filime cyangwa abakomedi bafise akamaro muri concert kuko njewe ndakubita concert za ruguru basanga ndaronsa abantu benshi cyane ugasanga rero n'izindi concert dukora mu ihuriro tukebwiye abakinyi ba comedy ugasanga turijije abantu benshi gusumba n'abaririmbyi bo ngaha so nk'ubu Fizo agize concert amaze gukora concert akantumirako hari ikintu naje cyokunga ko nanje ndafise abandi bafana pare ya Fizo byo biza gusonga so kuvyerekeye abasani gukora ibiganiro badutumire ko twiwe abakomediye babivanye na programme zabo canke n'ukuntu bavyumviriye tu sino bajamo cyane kuko buri umuntu afise impamvu niko nanje norganize amashow nahamagara abasani bafise impamvu zanje uko mba ni umuntu adahamagaye umuntu aba yumvamo ko ico kinagishoboye wenyene ni nkuko bagize amashow nibampamagara canke nibamagara abandi babona yuko ibintu turabyishobore twenyene tubikore twenyene tuje mcyo mbona cyo haba mwoza munafashanya kubera ko ugiye ukagira ikirori ugahamagara nk'umustar kaza gufasha ubwo ukunda umuziki bategezwa kuza bakunda comedy bategezwa kuza bibaye ko numva ko abafana bo babeshi gusomba ariko biravana imyumvire yanyu ariko n'ibintu mbona mukwiye gukora cyane kugira ngo industry imbere simbizi hambu makuru amazi misavuga yuko mu Burundi gutembere bizobagora cyane bivanye n'imikorere y'abakora ariko nuko sindahura naho ngo nanje mbegiye neza ubundi buryo umuntu avuga ikintu akigwaye abazi uburyo ashaka kugikiza kumbe nawe yotanga izindi mpanuro zo kuntu abantu bokwitwara kugira ngo umuririmbyi wa mbere umuririmbyi abamaze kumenyekana ashaka kubahagaze neza bibone ko mavuga ati bibagongwa n'umuntu nyine atariko acapanze nta muduka afise iki umuntu afise nakaraho nta bishasha abakinya amafilme tujye kuraba kuntu uburyo mukinamwo nawe mukavuga ati nta musoro ko turabona iki ni kibazo mukwiye kwigira hamwe mukacame nka uko mukina amakomedi mukaca hamwe mu bati ikintu twigire mu twige ikintu naho tutirembera burya mitwe mishahani iri ifise icishobora gutanga nawe famba ukora mu iterambere y'ibyo urakora nica ugamije kugira ngo tuze tukubona ifambura byo muri kariye yawe fasha kubona ejo ugira muri band tumati
famba arafise inzu yiwe afise umuryango afise imodoka atembera mu buzima bumeze neza mu byo akina amaze kuronka umusaruro kandi burya umwana arobrizwa n'abavyeyi kuri iki kintu kubivana nako kiba cyaramuhaye kandi ko n'abavyeyi bavuga ati n'ibyo amafilme mutima wo barabona ndetse kuri mutima bivana hamaze gutera imbere se nawe urabye karere yawe urabona yuko uhanura iki Burundi ugakora uri hanze waje amashuri gwabuze akazi rukora ubahanura iki nk'abantu takaza cyane kandi kugira ngo nabo babashe kubona umwuga ukora yuko hasho kuri abamarira je kwanza ndi umuislamu abayisilamu dufite imyizere yuko kira kintu kibaho kubw'imvo y'Imana kuba benshi bamaze kuronka aya mamodoka n'amazu n'ibiki nje atakintu c'akamaro ndaronka muri filime cyatari n'imipango y'Imana uko we no uvuga ati ngo nje nkeneye imodoka naho yikenera gute Imana itayiguhaye nayo so kimwe cyo nditeze Imana yuko Imana nyenyera Imana ibizicu ushaka no mpamvu Imana ipangira ibintu kubivanye na programme za nje sinzi icyo Imana yampange gusa imodoka ndayishaka inzu ndayishaka gusa ivyo nabihaye Imana rero Imana ishaka izoma idashaka nimvo yiwe ayuma bajya abantu bavuze ngo bagira iki bone navuze ko mwoca hamwe n'abantu mukaganira uburyo mugiye gukorana kubera ko barabo ko mu Burundi ubundi mu Burundi birumvikana ugiye kuraba byose nta muntu umwe yarakubita 30 ku munsi cyangwa 25 niba umaze kwitsamamaza nko kwita nko mu ma 18 gucyo uzodera amaze ko ariko ni kuvuga twashaka abanyonye barashaka kubona ryaterambere mu mufise no musi rimba famba ariko agenda n'amaguru cyangwa gafata moto ejo azobafata taxi ejo n'abafata taxi ejo azofata moto ibyo ndavuze yuko burya aho uri ubushaka kwavuka cyahandi mu mavyoze turabana ko mu mavyoze ta musanga muri aho muri no munsi mumva nta terambere mu kumuraronka kuvuga bijya nta kintu kibatambogamize mukwiye kuraba mukiga nta musi mwana nitekeza mura muvuga ati botoje hamwe twiga ikibazo cy'iterambere ryacu nk'abakinyi bibi nono twebwe abakinyi ba filme n'abakinyi ba comedy turafise cyangwa mubanye mutumvikana nyine umwe giti kintu turumvikana gusa tumvikana kiyunafiki nk'ubu ndabyifuza kubona njewe mutima kigingi n'abandi tukaja hamwe tugakora igikorwa kimwe kiti presente ngo twebwe nka twebwe ariko bivanye n'umuntu buri umuntu ubuzima bayemo sinibaza ko vyokunda bivanye n'imitima ndabazi kuko ubu umuntu arigarisha ukuntu akabona yuko yarahejeje akiyumvira niyumvira yuko ibintu tuba turi muri karriere no munsi umeze uku ejo uzobukunda ari abantu benshi babaye hit cyangwa babasenga mu Burundi gushika ubu no kuvuga ne bakivuga so ico tomato tukubita ama 40k ama 10k amakipajo ni hamwe twoje hamwe tugakora ikintu kimwe je ni mandonga 5k par jour mutima karonga 10k par jour uwunda karonga 20k dukiye ikintu kimwe ajya yose maka acahuriza ahantu hamwe tukaronga izo kamba mukene gusa kimwe cyo ni buri umuntu ari bize n'ubuzima bwiwe bajya bari baza n'ibyiwabo nankanje unje ni baza na life yanje so umwanya wo kuronderana tukije kico kintu buri umuntu aba ari bize n'ubuzima turigira bize kumva zitumvikana swat zumvikana ariko ubu bize bwacu tuburese tukumvikana ku kintu kimwe tugera ku kintu kinini cyane famba ni cyayi kintu utegurira urafise zishika zitatu uri kwakinamo Mario Saruko ivamo boro kugira ngo bandanye ijya ukwakina ariko bamwe bakeneye kumenya nta yindi sezo uko batikura shasha ko ndabona ibyo makomedi byo ubu mwarabihebye kare mwarashisha mu gakina mu komedi ariko ubu mwarabihebye ariko ubu mufise amasezo nta yindi sezo shasha mwa mufise nkuko murategura sezo ni nyinshi ajya mu biro dufise amasezo nyinshi are hamwe yari stoke arona ndi maze kwandika ari tayari kene gusa location no gushutinga arona izindi zamaze gushutinga ziko zirapostinga nkizo za Nyinzu Mario urugo n'izindi so ivyo twiteze ni byinshi cyane gusa kimwe cyo twanga kuha abantu ibintu byinshi bibananire kujera nk'ubu tuko turabaha Mario tukabaha urugo tukabaha Nyinzu so wongera ibindi bintu cyo bavanga mu mutwe izo nyene sezo zitatu ziko zira agazi bacanganya gusa kimwe cyo turiteze yuko ni Mario ni yahera canke urugo nawe igirihere azobandanya nyene inzu ama izindi nkazijyanye zirenga zijya zizusha zijako uzokabandanya ari sawa
famba reka tugushimire gukorana ikiganiro nawe tugushimira ko witanze ukaduha umwanya ukayagira ibintu byose tuyaze gusaba usezera abakunzi ba Aswan usezera abakunzi bawe unabifuza umunsi mwiza kugira ngo tuje tukureke uje mu tundi dukorwa kumurika gusanzemo kugira ngo umunsi urangire hari ibyo wakoze waninjije tugushimiye cyane famba. Okay, nanjye ndabashimiye vuye ku mutima kandi nkanashimira uyu mwanya twateramanye kuko iyo nawukoresha mu bindi swati nari kuwukoresha mu bintu bibi cyangwa gukoresha mu bintu bidashimisha Imana, ariko ndashima Imana kuba uwo mwanya nawukoresheje mu kuganiriza abantu cyangwa mu gutaramisha abantu swati mu kumenya icyo ndico no kumenya ibyo nkora n'impambamye duhura navyo. Ndavyishimiye cyane kandi nishimire n'abantu bamaze umwanya wose bagitangura iki kiganiro bakageza no ngaho ariko barakiraba. Mbe nibutse ku ingene nabibuci bwa mbere ndabibugira yuko kiri ubandanye ikiganiro aba neza kuri subscribe nimba wahafyonze nimutafyonze wafyonde. Ndabibutse n'ubu yuko ikiganiro kiraheze, gerageza urabe ko wafyonze ako kaboro gafyonde ko kandi unaheje kuraba iki kiganiro usimbira kuri YouTube ngaho aho nyene wandike ko samba famba naho gire subscribe. Alright. Reka dushimire wowe uravye ikiganiro, tugushimira hose uri mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania.